bantu b'Imana, ntituri abantu bafrekanta church dimanche, ntituri abantu bo gusenga dimanche kuko twakuze iwacu badutwara mu rusengero, n'uyu twasohotse ni sorti, ni activity. Isi activity, ibi ni ubuzima. Amaso yacu yarugurutse, turabona ubutumwa bwiza na kontenu y'ubutumwa bwiza, n'abavantage ari mu butumwa bwiza, n'amasezerano ari mu butumwa bwiza, n'ibyakoretse ku musaraba, na ordre Imana yahinduye ku rupfu rwayo no kuzuka kwayo. Ibi byose ndabibona. Iyo mpagaritse kubibona, cika umunyedini, simba nkikura, simba nkitera imbere. Tubigisha ijambo ry'Imana, apana ko ari show, apana yuko ari cinema, apana ko ari amanimeho, apana ko ari presentation. Oya ngo si presentation, no, ubu n'ubuzima. Tubigisha kugira ngo ibi bintu bihindura ubuzima bwanyu, bihindura ingene mwibona, bibatere guhagarara muri position yanyu. Kuko nkuko nababariye, sinobwira umupolisi ngo rasa, yoca ahubwo yorasa jewe, yovuga ati wowe urinde ubivuze, ariko hari uwo bimubarira akabikora. Nico gituma ibi inyo utabitahura, naho wo kwisonzesha, naho wo koboka amavi, uravyumva, naho umusenzi atonoma nk'intambwe. Reka ndakubwire, force yacu ntiri mu bikorwa dukora, force yacu iri muri revelation dufise. Yesu ashimwe. Nkuko ntotegeka umupolisi ngo arasa autorite mfise, niko no mu bwami bw'impwemo naho wofunga 40 jours, ariko kandi ata revelation, ata ishuri gufise. Haleluya. Shaka wirukane, shaka wugaze, nta autorite ufise. Kubera iki? Kujya mu polisi anje interpreta akamenya kataco ndico ngo ndamuhe ordre, niko no mu bwami bw'impwemo atatushobora gutegeka satani ngo gikoreke, ngo kubera ngo wumvise ko abandi babisenze uko honya. Oya, si copier coller, si méthode ngo nyigishana, si byane byasibone ngo ni mumugo bubasha nandi nabigera. No. Bihagaze d'abord muri relation, bihagaze d'abord muri revelation, bihagaze d'abord mu kumenya. Kuko iyo uvuze mu mpwemu, ikirere kiramenya uvuze wariwe, kandi kirazi gusesa uvuze wariwe. Hariho abavuga bagategwa amabuye, ariko hariho n'abavuga bakumvigwa.